uno munsi kuri jewe no munsi udasanzwe no munsi mukuru ukomeye cyane ko gusohora album indirimbo 14 nibiba vyoroshe ni nk'umuvyeyi afise imbanyi amakibaruka murabizi ko umwana atera akanyamuneza mu muryango jewe rero ku munsi wo gusohora album numva no bigereranya n'umuvyeyi afise imbanyi hama yibarutse akibaruka umwana akomeye akibaruka umwana ameze neza umwana big avyibushe cyane murabizi ko abantu rero baba basanzwe bakunda babita ngo nibibaju mwe nabo bana niba ko nanje rero album yanje nayise ikibaju kuko yaramutse yavutse ari nini twari twavuze indirimbo 12 ariko zabaye 14 kubera ubwinshi bw'indirimbo nizasigaye niyumva neza rero niyumva nezerewe cyane mu ndirimbo nasohoye ubu zose ni audio ariko zimaze kuja ku ma platform atandukanye indirimbo imwe yose izocitangurwa gusohorwa video no kuvuga ko hariho zimwe zifise ama video nico gituma tudashima kuzivuga kuko muri defaita gushikisa nibarambwira niyihe ndirimbo izotangura gusohokana na video kuko murabona ubu twatanze audio indirimbo 14 ariko zose mu mipango zitegerezwa gukorerwa ama audio indirimbo zose nkuko mwabibonye ni Vishu wenyene kandi novuga nti n'ugwego ruhambaye kuko benshi bagira ama album bagashiramwe ama collabo je nta collabo nashimye gushiramwe kugira ngo nibutse cagihe ca kera abaririmbyi bakomakomeye twamenye nka ba Oliver Ngoma ba Celine Dion barashobora gusohora indirimbo zitagira collabo kandi basohoye album yose ugasanga yamenyekanye mu mihingo myinshi yo kwisi nuko uretse ko gusa aba producteur ari benshi bazikoze bagiye barazikorako ubundi album yose igizwe na Vishu ubwiwe wenyene Vishu benshi bamufata nk'umuririmbyi novuga akomeye kandi nivyo kandi benshi bakamufata nk'umuririmbyi hari abavuga ko Vishu amaze igihe gito mu muziki bivanye na parcours yagiye aracamwe ariko Vishu amaze igihe kirekire cyane mu muziki kuko Vishu suwa 2010 sino wa 2000 Vishu no muri 90 combien mu muziki ariko kubera ko iyo Vishu yavuye wasanga bamwe badatahura umuziki Vishu yagiye araduga buke kuva muri 2098 no kuva 96 98 2000 2002 abazi Vishu nko mu ntara ya Gitega baramuzi biteramo yagiye arakora atarasohora indirimbo no kuvuga ko rero Vishu je novuga nti Vishu n'umuririmbyi ubwa mbere yikwije kuvuga rero Ambargo Vishu yabonye vyinshi muri no muziki novuga benshi mu bavuga ko bakomeye muri no muziki batarabona Ambargo rero kumva Ambargo ni izina mu rusangi wumvise Ambargo ni bihano Vishu arahari washaka vendredi samedi arafize ico bita concert live bimwe benshi mu Burundi bavuga ko ari amakaraoke vyarasubiriye mwarumvise itangazo barasohoye ugwandiko yuko twarekuriwe gukora ayo ma concert canke gukora ivyo biteramo no kuvuga ubu rero Vishu araboneka cyane muri ayo ma concert live les vendredis et les samedis mu minsi zana ma jeudi na ma dimanche Vishu agiye kuzaraboneka kandi kuri bwa buryo budasanzwe kandi no kuri za nguvu zikomeye cyane abafise ama telefone ma Android bagiye kuzumva guhera no munsi nyene kuri YouTube ziraza kujako ku ma platform atandukanye abari hanze b'abarundi canke abanyamahanga baratangura kuzigura nibaza yuko abazumvise ngaha n'abandi bose badafise ama telefone bashaka twarabiyumviriye mu kuzogira ama media tour ruguru kugira ngo bose bazumve bashikirwe n'umuziki wa Vishu bitagoranye